Imana yabahezagije ibyubahiro, ndabaramukije amahoro y'Imana. N'umunsi mwiza Imana yatwongeye ngo tubeho, tunezerwe, twifatanye n'umuryango wa Nyenicubahiro kubw'iyi myaka ibiri irangiye. Imana ibateye iteka, ibahaye kuturongora muri kino gihugu. Rero muri kano gatondo nagomba ngo ndanabashimire ko nanje ndi mu bizerwe kugira ngo nshobore guhagarara hano mvuge ngira icyo mvuze. Mwakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Nuko rero jewe ijambo nshaka dusabikanye numvise ryankoze ku mutima kuva ncumba iki gikorane, nirirya ryanditse hajya nimukora ikintu cyerekana umutima wo kwihanura. Bibiliya nasomye yavuga nkaco kimwe, havuga ngo nuko nimukore ibyerekana ko mwihanye koko. Naya majambo nashaka dusangire ko tuyasabikanye nkuko yarahejeje kubivuga n'umukozi w'Imana Albert. Ni avuga kuri Yohana, yavuzwe na Yohana Umubatizi. Yohana Umubatizi hari mu gihe yari mu bugaragwa ariko arigisha yongera abatiza umubatizo wo kwihana. Uyu Yohana Umubatizi yari umuhungu wa Zakariya na Elizabeth baronse bigoranye kuko Elizabeth yari ngumba. Hanyuma kandi yari umuhungu avuka mu muryango mwiza. Bibiliya yatubwira yuko Zakariya na Elizabeth bari abantu batagawa, bari babayeho batagawa, ari abagororotsi. Uyu Yohana yatoranijwe kuva akiri mu nda ya nyina wiwe. Imana iramuvuga ko izina ryiwe risigura ngo Imana igira ubuntu. Yohana risigura ngo Imana igira ubuntu. Imana iramuvuga ko, iravuga igikorwa azokora. Usomye cyane cyane muri Luka igice cya mbere niho biri ku murongo wa 14. Imana iramubwira Zakariya icishije mu marayika yamugendeye ariko arahereza, iramubwira ubwa mbere yuko bazoronka umwana w'umuhungu, hanyuma baze bamwite Yohana. Imana ikiramubwira ibizoba kuri uwo mwana w'umuhungu kuva kuri uyu murongo wa 14. Iramubwira ngo uzoneze guhimbagwa umaze kuronka uwo mwana w'umuhungu, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera uhereye kuva mu nda ya nyina. Umurongo wa 16 uravuga neza ngo azogarura benshi bo mu Bisirayeli bumvire umwami Imana yabo. Byari mu bikorwa yarajejwe, kandi aha yari mu bugaragwa, yari intango y'icyo gikorwa. Imana yamujeje, yanamuvuze ko akiri mu nda ya nyina wiwe. Arongera ko ku murongo wa 17 aramubwira ngo azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye canke ngo agarukane imitima y'abavyeyi ku bana n'intabarigwa, azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira umwami Imana ubwoko. Aya niyo majambo Imana yamuvuze ko akiri mu nda ya nyina wiwe, y'igikorwa Yohana yari yateguriwe kuzokora. Murumva ko cyari igikorwa cyo gushira abantu ku rutonde. Bavuze ngo azoza afise umutima nk'uwa Eliya burya ubuzima bwiwe yari yahawe kugabisha abantu kugira ngo bagaruke kuhoraho, bagaruke ku Mana. Kandi Eliya yari afise ubushobozi butuma Imana yamutumye nta muntu yatinya. Yarabwira abantu bose abagabisha yuko batihanye ngo bave mu byaha bashobora kuzotsindwa n'urubanza. Na Yohana rero imuha umutima wo kugarura abantu ngo bagaruke ku rutonde, bihane kugira ngo ntibazotsindwe n'urubanza. Yohana yazanye ubutumwa bwiza buvuga ngo mwihane. Yasemerera avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yari integuza, aje ategura inzira ya Yesu Kristo, yari nyuma Mesiya yiteguye kuza. Kandi na Yesu bari bafise ubutumwa bumwe. Na Yesu yaje avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Usomye muri Luka 3 haravuga
haravuga ukuntu atanguye kwigisha abantu benshi baje kuri we, ishengero rinini riza kuri we. Muri abo baje kuri we harimwo abafarisayo n'abasadukayo, nabo baza kugira ngo ababatize uyu mubatizo wo kwihana. Uyu mubatizo wo kwihana rero wari umubatizo umuntu avuga ngo hajya amushize mu mazi yavuga ngo ibyaha ndabisezereye, kwari gusezerera ibyaha, wari umubatizo wo gusezerera ibyaha. Muri abo bantu benshi rero baje n'abafarisayo barimo n'abasadukayo. Hariho rero naje ntangura kwiyumvira ibintu byaranga abafarisayo cyane cyane, kuko Bibiliya irabavuga ko cyane ikatubuza ngo ntitube nk'abafarisayo b'indyarya. Ikintu cya mbere nasanze cyaranga abafarisayo kwari bazana desordre aho bageze mu kubaho kwabo, nukuvuga bari abantu bagumura abandi, bari abantu bagumura abandi. Niho Yesu yababwira ngo mwirinde umwambiro w'abafarisayo, yabagereranya n'umwambiro. Umwambiro murabona ko uhindura ibintu, byari ukavyimbisha ibintu, ugahindura ikintu agakate kari gato kakavyimba gose, uhindura ibintu. Yabashaka kubabwira umwambiro yawuvuze mu buryo bubi. Bari bafise muri bo impwemu yo kugumura abandi, yo kuvuga ibintu biteza abandi kugumuka. Bisigura ngo nabo nyene bari bakwiye kwihana iyi mpwemu yo kugumuka, byari mu bibaranga. Na n'uyu munsi bene aba bantu barahari mu migwi itandukanye, usanga bagenda bagumura abandi mu buzi, mu mashirahamwe no mu mashengero barahari, usanga abajejwe kugumura abandi, akantu gatoya gusa bakagumura abandi. Kandi nasanze bene aba bantu usanga bafise ubushobozi, kuko n'umwambiro burya urafise ubushobozi. Nico yashaka kuvuga ati aba bantu b'abafarisayo rero mubirinde, kuko ibyo bababwira bizobagira ku bushobozi butuma muhinduka babi, muhinduka abantu babagumutsi. Na n'uyu munsi aba bantu barahari. Icoma inyuma kumbure y'iki gikorane tukihana, abantu bakihana bazi yuko bari mu uwo mutima wo kugumura abandi. Ikindi cyabaranga abafarisayo, bararaba cyane amakosa y'abandi gusumba amakosa yabo. Yesu amaze kuza baramuraba cyane, akantu kose barondera aho bamufatira, barondera amakosa bamufatirako. Usomye muri Mariko 2:23 na 24 haravuga hamwe abigishwa bari bashonje, hanyuma bamyoza ingano hari ku isabato. Aba bafarisayo baramwagiriza yuko akoze amakosa, yuko abigishwa biwe bakoze amakosa ku isabato, ko batari gukora ivyo n'ibindi byinshi. Baraba rero amakosa y'abantu. Na n'uyu munsi abo bantu barahari hagati yacu, muri twebwe abantu bicara aho bagejwe kuraba amakosa y'abantu, cyane cyane amakosa y'indongozi, kuko burya indongozi ziba ziri ahantu habona. Hariho abantu bari ngaho kugira ngo barabe amakosa y'indongozi, babona amakosa gusa. Ingorane rero y'aba bantu nta na rimwe babona iciza, kuko n'aba bafarisayo Yesu yarakora ibyiza agakiza abantu, ku buryo bagiye kubabara n'umunsi Yesu akiza uyu umukenyezi yaramaze imyaka myinshi agenda agondamye, hanyuma amukijije barashavura barababara ngo abikoze ku isabato, aho kunezerwa yuko uyu mukenyezi abohotse. N'abantu rero ntibabona ibyiza. Hariho abantu rero mu Burundi, muri sosiyete turimwo, batabona ibyiza na rimwe, ariko bari ngaho kugira ngo baraba amakosa umuntu akora gusa, bagaharura ikosa rimwe, amakosa abiri, kandi bagaca bayagura bakayavyibusha akaba manini, ariko iciza cyakogwa ugasanga ntacyo bakivuzeko. Nk'ubu hariho abantu muri iyi myaka ibiri heze babonye amakosa gusa, bari ngaho gusa babonye amakosa, ubabajije icyiza cyakoretse muri iyi myaka ibiri ataco bokubwira. Bariho rero bagereranywa n'aba bafarisayo no muri kino gihugu cyacu. Icompa bino bihe bikaba ibihe byo kwigarura, byo guhindukira, tukihana uyu mutima wo kutabona ibyiza. Aya maso abona nabi, atabona ibyiza, akabona ibibi gusa. Aba bafarisayo kandi ibyabaranga, bari bazi ko ari bo bonyene bagororotse.
n'abantu bari bazi ko aribo bonyene bagororotse. Murabizi hamwe umufarisayo n'umutoza kori baja imbere y'Imana gusenga. Usomye muri Luka 18 niho hari izo nkuru. Umutoza kori we yariciriye bugufi aravuga ngo ntibimbereye yuko nunamura n'amaso ngo ndakurabe. Ariko uyu mufarisayo wewe yikubita mu gikiriza ngo urabizi ko ngororotse, ntanga ibigira 10, nsenga imisi yose, yikubita mu gikiriza nko hari wagororotse. Ariko umutoza kori aratahura ibi nivyo Imana idushakako, aritahura aramenya ngo jewe ndi umunyantege nke. Burya Imana nitwanka ntiyanka umunyabyaha, ariko yanka ivyaha biri muri twebwe. Burya Imana irakunda umuntu aca bugufi, irakunda abantu bafise imitima imenetse. No mu ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ikunda abafise imitima imenetse, ariko abibone irabagwanya. Ikunda abantu bafise imitima imenetse. Umutoza kori ngo yasubiye inyuma atsindanishirijwe, ariko umufarisayo yaratsinzwe uko yigira umugororotsi. Barangwa no kwigira abagororotsi. Rero Imana idufashe twihane nimba hari abantu bibaza ngo ndagororotse, kandi ibi bituma Imana itatwumva. Niyo tugiye imbere y'Imana bituma itatwumva. Ugiye wikubita mu gikiriza ngo ndagororotse, kandi Imana yo iratuzi. Bibiri iravuga ngo nta mugororotsi ntawe uhari n'umwe uretse uwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Nico gituma ata muntu muri twebwe yarakwiye kubaho yirata yikubita mu gikiriza ngo aragororotse. Ariko rero aba bantu usanga bahari mu Burundi bwacu naho nyene barahari, kuko niho turi, niho tuvuga bagereranywa n'abo bafarisayo. Ikindi cyaranga abafarisayo bari abantu bagwanya uburongozi. Burya Yesu baramugwanije ku rwego rwo hejuru. Imisi yamaze mu isi muri rya myaka 3 yamaze, ariko agendagenda, kandi nta kibi Yesu yakoze na kimwe ari mu isi uretse ibyiza gusa. Ariko baramugwanije gushika naho ikintu cyose akoze barakigwanya. Muri ubu buryo nyene bakavuga ngo ni kibi, bakavuga ko atari kugikora, baramugwanya ku buryo n'abamukurikira bababuza kumukurikira. Baramugwanije, bari abantu bagwanya uburongozi. N'uyu munsi barahari. Icoma abantu bagwanya uburongozi bakihana. Uyu mubatizo wa Yohana wo kwihana ukabagerako, wo kwihana ibyaha ukabagerako. Abagwanya uburongozi barahari. Uburongozi bw'igihugu, uburongozi hirya no hino mu burongozi. Hari igihe bigera naho abana bagwanya uburongozi mu muryango, ugasanga ntibemera nk'umuvyeyi abarongoye. Murazi umurongozi mukuru mu muryango aba ari umuvyeyi, iyo agihari ni waba ari mukuru mu muryango. Ariko hari n'igihe abana bahagurukira n'umuvyeyi mu muryango. Bisigura ngo ibyo kugwanya uburongozi birahari impande zose, no mu gihugu cyacu birahari. Rero iyi minsi tubera iminsi yo kwigarura, twihane uyu mutima nk'uw'abafarisayo. Ikindi cyabaranga kigira 5 arico nashoboye gutora kigira cyanyuma, bari bafise amategeko akaze. Gose barategeka abantu gukora ibintu nabo ubwabo badashobora gukora. Barategeka abantu gukora ibintu nabo ubwabo babona ko biremereye. Baremeka imitwara abantu nabo ubwabo badashobora gukoza ko n'urutoke. Bategeka abantu ibyo badashoboye. Nitukaba abantu tubwira abo turongoye gukora ibintu natwebwe tudashobora gukora. Ico kintu ni kintu kibi cyane. Mbere iyo turiko turabwira abantu ngo bakore ibyo natwe tudashobora gukora, nibigira ubushobozi muri bo, nibifata. Ariko iyo tubabwira ibintu natwe tukajamwo tugakora, natwe tukajamwo tugashigikira, mbere tukabitangira imbere, tukabaja imbere, ibyo bikorwa birakoreka kandi bikagira ububasha bukomeye. Rero tuba abantu twirinde kuba nk'abafarisayo mu mitima yacu. Umuntu yokumva hari ikimufata muri ibi byaranga abafarisayo, n'akaryo keza mwino minsi turi hano yo kwigarura, yo kwihana. Kuri twebwe turi hano, kumbure n'abatwumva batashoboye kugera hano, haza n'abandi benshi kuri bo, kuko haje ishengero rinini. Usomye ku murongo w'10 muri kino gice cya 3 cyo muri Luka, haravuga ngo ishengero riraza kuri we riramubaza riti, none natwe tugire gute? Yesu arabishura ngo ufise amapfunda 2, rimwe narihe ubutarifise,
n'ufise ibyo kurya nagira atyo. Yesu rero aba bantu ishengero abigisha yarababona mu mitima, murazi ko yari Imana, abigisha ivyo gusangira n'abandi. Mu yandi majambo abigisha ibijanye no kuba baraboro, ibijanye no kuba barabadafise. Niko kubabwira ngo ufise amapfunda abiri naho udafise, ufise ibyo kurya naho uwundi adafise. Yashaka ngo bihane kuba ingumye, bihane kuba ingumye. Nimuze ndababatize umubatizo wo kwihana kuba ingumye. Hanyuma haraza n'abatoza kori. Aha nkiri kuri ibi bya mbere iri shengero ryaje kuri we muri bino misi, twisubiremwo turabe umuntu wese mbega ibi yahanuye abantu Yohana byo gusangira, byo kwibuka boro, mbega uyu munsi nanje ndabikora gute? Ndabibuka canke nduwigungirako ndisa tuntu twanje? Nibikwiye ko tubuko uwo wari umutima ukwiye kuranduranwa n'imizi muri twebwe, tukaba abantu basangira n'abandi, ufise icarushije uwundi agasangira n'uwundi. Hanyuma hariho n'abandi baje kuri we barabatoza kori, nabo nyene baraza kuri we ngo babatizwe nawe. Baramubwira ati mwigisha tugire dute? Abo barabatoza kori nabo acarababwira ngo nimugatoza abantu ibiruta ivyo mwagezwe. Mu yandi majambo aba batoza kori yashaka kubigisha kuba bizigirwa. Nimukora akazi mu bwizigirwa, nimuze dukora akazi mu bwizigirwa, indongozi dukora akazi mu bwizigirwa, abarundi tumenyere gukora akazi mu bwizigirwa. Aba batoza kori nico yababwiye. Murabizi yuko ari byo usanga bazi ko ku batoza kori kuva na kera. Ndibuka abaduwaniye bageze ahantu ico wababonamwo igiturire. Hariho n'ahandi nakora kera naho nyene ndibuka batubonamwo igiturire muri pafu kera. Uyu munsi nizere ko vyaheze, batubonamwo igiturire kandi by'ukuri narahaciye kararibwa kweri. Eko narahaciye kweri, mugabo hari igihe usanga n'abantu aribo babikoresha abantu. Warasanga nk'ubuje narigeze gukora kuri reception, ugasanga umuntu aje gusaba passport, imbere yuko unaraba dossier yiwe akabanza kugupfumbatisha, akabanza kuzana kanoti akaguha. Nkamubaza nti none yampaye kubera iki? ngo kugira ngo bigende neza, ngo bice binyaruka. Neka rindira uza kurihira hariya. ngo nca nibaza ko ntazoyironka. Wibaze ko utazoyironka ntarakurabira na dossier kwikwiye. Hari igihe abantu aribo bakoresha ibyaha abantu. Rero aba batoza kori niko yababwiye. Uyu munsi aha dusoma abatoza kori, ariko sibo bagigiturire bonyene, sibo batoza ibirenze ivyo bagerewe gutozwa. Muri ino misi rero reka itubere imisi yo kwigaya, itubere imisi yo kwigarura. Nimba hari abantu muri twebwe aho bakorera barya gaturire, nukuri kuribwa igiturire birababaza. Umuntu akanka kugukorera ico yategereza kugukorera, kandi uzi ko kwije ibisabwa. Umuntu akanka n'ikintu kibabaza kijyana mu mutima. Hari n'igihe bagusaba ibyo udafise. Erega bonje novuga ngo bofuma basaba bafiseka, ariko hari igihe basaba n'abantu. Ugasanga umupfakazi yagiye gusaba ibintu bamusabye igiturire nawe atishoboye. Ugasanga umwana yagiye gutakamba w'imfuvyi agira ibyo asaba bakamusaba igiturire nawe atishoboye. Ibi bintu burya biracyahari hirya no hino, biracyahari ahatandukanye. Iyi misi tubera imisi yuko abantu boba bizigirwa mu kazi. Burya mu Burundi duhisemwo kuba bizigirwa mu bikorwa dukora, byogenda neza. Icyambere iyo umuntu yamaze kwiha igiturire, kumenyera igiturire, umuntu yamaze kukimenyera, nukuri usanga nyene no gukora ntakora umutima uri munda, kuko acakora abona igiturire. Ugasanga n'ibyo ari karakora kumbure ntabikoze neza kubera igiturire. Akarenganyo ni kabi. Igiturire gitumurenganya, ukagirira neza uwaguhaye igiturire, hanyuma ariko utagitanze numugirira ibyo wategerezwa kumugirira. Rero aba bantu bari baje kubatizwa babatoza kori barabajije ngo natwe tugire gute. Arabahanura Yohana ati nimugatoza abantu ibirenze ivyo
ibyagezwe, ntimugatoza abantu ibyo mwategerezwa kubatoza. Reka twizere ko uyu munsi muri oberi igiturire cyaheze, ngira nicyo gituma begeranya twinshi muri ino minsi, ariko kumbure n'uwo bagisigaye muri ino minsi tubera iminsi yo kwigarura. Erega tuje hano muri ino minsi 3 aya majambo tuganira ntazaragenda uko atubitubera ibihe byiza by'uko umuntu wese yiyumva, hanyuma yiyumvise afata ingingo yo kwigarura. Abandi baje kuri we bari abasoda bavuga abasoda, ngira kijya gihe nta bapolisi bari bahari, ngira hari abasoda gusa, ariko jewe novuga ngira bagize muri rusange. Reka jewe mvuga abasoda n'abapolisi. Abandi baje kuri we bari abasoda n'abapolisi, baramubaza ngo natwe tweho tugire gute? Hanyuma arabishura ngo ntihagagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Bisigura ngo yarazi yuko uko babayeho abantu bari bajejwe umutekano, uko bari babayeho ingero zabo ntizababumba, bararondera ibindi birenze ibyo bari bafise. Rero abahanura ngo kubumbwa, abahanura ibijyanye no kubumbwa n'ibyo bafise. Aha muri kino gihugu cyacu twokwiga kubumbwa n'ibyo dufise, nukuri vyogenda neza. Ibiturire bwa mbere byoca bikugwaho guhahamira biriya. Ejo mengo ni sinibuka neza uwabivuze yuko abantu bicwa no kurondera ibizobatunga ejo aho kurondera ibibatunga uyu munsi. Kandi twama twabivuze mu gisabisho tugira iminsi yose, guduha ibyo kurya bidukwiye uyu munsi. Ariko burya abantu bagira ibiturire barondera ibirenze ko, bagatoza ibirenze ko, ntibabumbwe n'ibyo bafise, barondera ivyejo kazoza. Mbega bizogenda gute ejo? Bizogenda gute abana banje? Bizogenda gute? Twari dukwiye kwiga kubumbwa n'ibyo dufise. Yohana rero yashaka mwihane abantu mutabumbwe mu mitima, mwihane abantu mutabumbwe mu mitima, musabe imbabazi, mwigarure, mubihebe. Rero natwebwe uko turi hano, umuntu yumva atabumbwe aguma arondera ibirenze, kaguma arondera umushahara utamubumvye, ivyo aronka ku kwezi bitamubumvye, bica bimukoza ivyaha kujya kuza kurondera ibindi birenga ngaho. Iyi ni misi yo kwigarura, iyi ni misi yo kwigarura. Yohana rero yari karababwira ngo ibi byose babyihane. Aba bantu bose yarabavuze ko mu buryo butandukanye, burya twese yaratuvuze ko, inzego zose yarazivuze ko, umuntu wese nukuraba ico bamuriwe kitameze neza kugira ngo ibitubera ibihe byiza byo kwigarura. Uyu mubatizo wari umubatizo mwiza wo guheba ibyaha mu ntumbero yo kugira ngo abantu baruhunga uburake bw'Imana. Burya tudahevye ibyaha uno munsi uburake bw'Imana buraturindiriye. Yohana kuva gitegura inzira ya Yesu Kristo yaragabisha abantu yuko dukwiye kwihana ibyaha kugira ngo uburake bw'Imana ntibuzotuzeko. Burya hariho uburake bubikiwe abantu batihanye uyu munsi. Ndakundira ijambo kwihana rivuga neza, tutihanye hari uzoduhana, umuntu atihanye azohanwa.